Jenda bizuronderwa na benshi beba no 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 amahera imiduga n'ibindi byose barafise Jenda bizuronderwa na benshi beba no 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 amahera imiduga n'ibindi byose barabifise Je mfise umutima iryo tunga mfise kuko ni nyuma y'imyaka 10 nzoba nkigukunda mbaye nkihari I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting kugeza umpaye lover, lover from your heart Kirigeze ngakora yuko tubandanije byava bingora urakoze ndagushimiye Asante sana Uratulirimbiye abari bose bariko muradukurikirana Diwane yubahwe umutima wawe usimbaguritse ndabimenya Oh daddy, oh daddy, oh daddy Dufise love connection Oh daddy, Dufise love connection Merci beaucoup Sinawe Hello bakunzi ba ECOBUS TV turabaramukije abari muri Nord Sud Est Ouest turabaramukije tubabwira ko tubakunda cyane nkuko mubibona musanzwe bimenyeye kuri micronique Eric yubaho uyu munsi rero tugiye kuraba D1 abakozi ba D1 mukomeze kudukurikira cameraman kwirikira tugende kuraba hana korera batubwiye ko akorera ngaha tugenda kumuraba tumubaze abamaze iminsi babaza amakuru yabe na igihe tahageze katugenda kuyabaronderera ariko mutibagira ko subscribe like share na comment zirakenewe cyane kugira tumenye ivyo mushaka bigezeho reka rero tugende kumubarabira bidatevye mu kanya gatoya Diwan, meze neza? Ego cyane, I'm good. Fresh? Ego. Uraberewe gusa? Asante sana. Ego. Sa neza frère. Merci beaucoup. Ako nawe mbura kazi? Takazi? Ego. Ndagusonze. Urareze sana. Abwo nta mitombo baragutereye muri Love Connection. Wapi ngira uhavuye intera wewe? Ndaza kubikora wizi ko ntabwo ndabitinya. Wewe munyamitoma gose wewe kandi? Ntabwo ari myinshi cyane gusa ndashima Imana frère. Okay, Diwane abahehe kubatamuzi. Ni D1 avuka mu ntara ya Kayanza, commune ya Kabarore exactement. Amari na D1 muri akanya barizwa muri Teka Music, headquarter ye mubona turi muri akanya. Na D1 yigeze gukora production muri Agape Record mu 2019 2020. Amara ashaka kuvayo aje muri Teka Music. Ego. Ndaza ko nivuze. Bisigaza kubimvugira. Oya hari binda kwaza apfana n'abana bangahe? Muhira tuvuga turi abana bashika 6 ndi umwana wa mbere mana batanga tumva ko nkuze ndageze umugore ahubwo uri imfura gusa gukura sinzi ndakuze ndarakuze uri imfura ahubwo no kura gusa ndakuze yego ndifura cyari ko navyo mbona ko kuze navyo bona kubera ko tabwanwa burazi Wasanga bashobora kumera ubwanwa Menyereye abantu benshi bamera ubwanwa asize bitameze ubwanwa bufise ikibazo bagomba nkiri umwana nkuko bivuze rero ukiri umwana Diwane arubatse canke ari jeune oya ndi umujene n'ingeze amashuri imbeje mu mashuri muri muri Gisenyi ndiko ko nasimba nyene kuzitiro ngiye gukora indirimbo muri Agape Record ngiye muri Masa Music none yeza meje muri 2020 mwakanye wa dipose ngaha ndi mu muziki uko mibona no munsi ego waje imanite ego imanite okay ni wahisemo kubandanya nazo ko naje kwa pose gatogira ngo kwanza manze nitegure mu buzima manze ndakuntu kuyubaka amafunzo ya Jako vuba cyane gose ego okay courage asante sana tugaruke rero ku ruhande rwawe rw'umuziki watanguye umuziki ryari umuziki kuyumvamwo kubyonanye kuyumvamwo narutegeye vugira umwana wabyimvise mu kiri umwana ego nk'imyaka nka 10 guco bateye kore karimbo ka bena nakibuka ufite 10 ans ufite mu 10 nashimye papa yankwita ku radio reka papa yakora ku radio
no burya bana ijyaje madu bitanga marisingi iko byitaje guruziya sigera sara dete zite shama pia kwa ndiko ndayivuze kwimvitse makuru kuri radio Burundi agasanga ari kuravuza umuziki akanguta kuri radio kenshi rero nako muvuza umuziki kwa ngira umwana nawe ukunda sana umuziki rero myaka 10 yanje nakunda umuziki ariko natangiye kubikora muri 2019 no ndirimbo yanje ya mbere yitwa tuzogumana none bako natangiye gukora umuziki nyine byo gukora umuziki ariko naciye njya muri pause gatoya muri 2020 ndinde teka mizika ngo dukore ngatse muri 2021 nkuko mubibona no munsi uyu munsi ugeze ku ndirimbo zingana gute kuva 2019 niho watangura gusohora kuko uyu munsi ugeze ku ndirimbo zingahe bo kurande gwiwanje indirimbo ufise n'indirimbo zitanu ariko muri akanya mbari zibiri zishasha ziri hanze ni Love Connection na Waiting ariko izo zindi nakura vuga nizo twasohoye muri 2019 naso ndimwe twazogumana haro yitwa Mirere na Before ubwo muri akanya mbwani zitanu hari zindi zibizasohose muri Teka Music harimo yitwa Waiting indi yitwa Before anako yitwa Love Connection ndakunda kuzitira gikunda muzogumana antika we urafite girlfriend ninde muzogumana wayisohoye kuko urafite umuntu yisohoye wisuze uwo muntu canke bimeze gute ntabwo ufise girlfriend uratubesha shaka kutubesha wewe nabuze ko ndamurindiri ndabaza ko ntabenshi ndamuri Waiting umuririmvyi Waiting the true story ndamurindiri yanyemerera ko yanyemereye nzonda mufise ariko muri akanya ntarimera sindamuro hari amakuru tumaze bisi twumva avuga yuko we uri umunyamitoma gose uri ku rwego rwo hejuru muri kino gihe niwe muhungu tuzi vraiment afise imitoma cyane tubwire mbe tumwitende ni Santa ni Gate ninde tuvuge Kenzi Gate uziki kuko bamwe bavuga ati yashobora kuba yarakubesha izina ariko wowe usipoza ko ntabesha ivyo biramuraba okay je nitayeho ibyo ngeneye nzi ko ari Gate nabyo mwe muvyimenyere twimenya ico zino ko ari Gate yego je ni Gate okay Gate none umudiraze bikayemera kujya wifashe gute bo hakuno no so imbabazi ku bantu benshi ndavuga abahungu bagenzi banje bavuze ati umuhungu adukoreye amahano ibintu bibaho kufukamira imbere y'umukobwa ni imana ariko je nibwo buryo numva no bikoramwo nibwo buryo numva bunyoroheye kwa ku mutima wanje nafise umutima nabivuze je mfise umutima n'icyo tunga mfise rero umutima hari ku bitashoboye ko ndawitondesha umutima wasabye kwikora kujya nyene ndafukama kugira ndako basyoza bati malheureusement ntabwo yigeze ariko ndacamurindiriye kandi ntabwo naje ndagutahura ahubwo abantu batabitahura sindabumva kuko umuntu wese afise droit yo gukunda uko ashaka nimba warafukamye none c'est ton droit yego ni droit wanje gukunda no kudakunda ko ndakunda cyane kandi nkunze birangura kurekura yego ufite aba ex bangahe ko bikugora kurekura ex yo bari umwe mugomba ko ntabwo yigeze abaho ntigeze na yarujya nyene none nari Gate iyo bari uwo nyene Gate niho wari ugitangura gukunda yego niyo natangiye gukunda kubera uvuze ko ufise umutima wagutse ufise urukundo rwinshi nagira uruzi kuva kera pana kuri Gate gose oya je ofite ibintu arigenda rimba kera ibintu ndabona ku bantu ariko Gate nuko twamenye mu 2019 ndi ku school ku muri 2000 bana cyangwa 2018 ndi ku school ku ishuri y'abakuru Gisenyi kuravugana acha kuri semari kurabizi semari kana Gisenyi biregeranye ndo ndamukunda nyene sana to kujya numva nyene kumikura mu birashoboka bigoye rero nuko byagenze tu numbaza ibintu byinshi kuri Gate Ujya mu tipe wiwe afise umuhuye byagenda gute tipe rero none nazi nshobora ntumwimvisha mugarahari none nawe barashora imitoma bene yashora yibanje za gupasa nize za kuba ari nyene muri competition ku bisanzwe muri competition bageze yafisha kuri Gate yafishe de primusa basi competition rova ufise imitoma yawe nawe afise yiwe yego umva office kunoze bikora nafise ko ndiko bikora nikuvuga ubizokunda bigakunda hakiri kare ni sawa tu bisogena neza kandi urizeye ko bizogenda neza je nizere mu ma kandi ndeze ko umuntu yizeye mu mata marama nifu abishitse akakwankira okuyakira gute akabandanya nyene akora rya zirya nyene yagukiniye urya mose byoguma byogenda gute je neza ko Love Connection nanuze na Waiting abantu barazizi cyo nashobora kwanza Love nuze Waiting ni indirimbo ifise irimo content yuzuye cyane gose donc umuntu uvije Waiting arumva story yuzuye avuga ati indirimbo kweri ni indirimbo ivuga ikintu cy'ukuri cyumvikana sibyo Love Connection yaje
ari nk'indirimbo iza kugira kuca kuri cya cyumviro ikakijamo ikagifata ikakegeranya kuba talking muri love connection umuntu yari muri waiting ataja muri love connection wagize waiting akarindira bikakunda kaza atagira gute icyo bikunda akagira muri love connection Boroza ko kurindira rero kubwiwanje ndarindire kandi byanshizere kinini cyane gose. Uzo kompata mpaka no mukanya. Yona ndinde mbona nawe umwana mwiza kuba arabwiye ibintu de delicious. Yona ndinde je nakoze waiting kugira ngo ibere wanashaka image yinde abantu bumve ko urukundo ruriho. Kwa vrai tugo byace bimbako. Akora none bakwiye kumva ko umuntu ashaka kundira imyaka ijana mu cyangwa imyaka 10. Jewe sanavuze imyaka 10. Kwa niyo shoboye. Wani ushoboye ijana zo murindira imyaka ijana ariko cyo 10. Umurindira imyaka 10. Ego imyaka 10 gusa. Wihanganye mpaka. Niyo shoboye. Niyo ushoboye katwizere ko bizagenda neza ndagira byizeye naje ariko inifuwa bitagenda neza ndagusavye se wihangana ntuze wiyahura harabamba biyahuye urukundo ikintu nashima cyane gose narasoma commentaire menshi nabasabye imbabazi bambabarire abasore bene bacu batarubaka bwa rero cyo gusaba umukobwa umukobwa rero vraiment nibaza ko impanuro z'abanazibonye ku commentaire banyandikiye muri inbox barambwira ati D1 no suko twarukundo nemeye ubu yangiye kubikora nko wabesabye ndabijane inbox byange ndanamutuka n'amaguru muga imbere ya kamera gusa kuja kamera idiyete wanje sinibishoboka ahubwo twose baje bakwigisha gira niyo bazi none bashaka gukundisha udakunda ukudakunda wewe boss icyo bashaka kugira ako bashaka nditware pole bimbije imbere ya kamera ngo fukamira umukobwa no niko tashaka mbikore rero nibaza ko ubuje nje kwikura muri bwa buryo butaje imbere ya kamera bwo kutamubangamira naho mbabarire namubangamira ndamushira imbere ya kamera ndavuga ko ndamukunda ndamufukamira ace bituma arashaka kuvuga ibintu bashaka kwafasha kamwe ngasigiza aragaye cyangwa afasha nabo umuntu ariko siko bimeze nawe bwiwe ari wewe nawe ubwawe tegura gusporta imbere ya kamera ntabwo yateka bya jewe indirimbo urabyibukya bya ubyibuka ko wigeze no kunyankira ndazi ko nawe utonyifata ko neza imbere yanje usanga byacanganye gatoya ariko nimbo ndashima ngiye kurikiza impanuro zabo sinzi ubusinyiyahuye ndamubuza sino kwiyahura ariko kera no kwiyahuye bataraza cyakomera zitaraza bataraguhanura wo kwiyahuye no kwiyahuye bro urumva ko baguhinduye muri wewe ntabwo nakubesha ngo nambare jipo nawe marazihebye rero je gusa no kwiyahura ego nari twatihebye niba byashitse nkayambara ipantaro no munsi hari abakizambara aho kenshi mbabona mutazambara wibaza ko ari kubera iki sinzi nyine mvuga ati sinokubesha ngo nambare jipo mbona muri ko muraziheba ariko mwozambara nta nakimwe mwe murazambara muzambara nakimwe ngo uko babigabanya kuzambara sanga zitatworohera none mushaka kuba nkatwe nta kibazo nawe ntaso bitwikira kwitwikira ni iki ndakimenyereye kuba misiruma niwe bakunda uvuze ngo kwitwikira gutwika gukubita abantu benshi bazi D1 abantu bavuga ngo ngura umunyabitoma gose n'umuntu muba muri kumwe n'umujournaliste yagukoresheje iganiro ugomba kugenda umudiraze nivyo cyane n'umubeje rero sinakudiraze aya reka ko sawa arimo nakudiraze umva ko ntari umunyabitoma ushobora kuba wantinya ntabwo nagutinye ngo ndacaje abantu bayigete naruze bunyine igete nzobunjira bukebuke nabyanse kuri kamera kwinjira bukebuke kandi barabona muririmbiye sha namurimbiye waiting ya nimbo niyo na love connection yari yaza kunkundira ariko kwa ko bitari bwakunde ko ankunda ndacyamurindiriye love connection zoza kuba nkiyiwe yamaze kunkundira ariko abo byakunze bari barindiriye bigakunda we nako love connection yiwabo niba urayifise nayizaza kubiyiwaje nibaza nyimera myaka 5 iri imbere izo bari zo mvuga to love connection nanje buri yiwaje izo cyo shasha yego kuri jewe nawe zo murindiriye mpaka azemeye uzosubira kurondera undi mukobwa byanse none ge navuze amasengesho canke jenize mu mana sivyo ndizeye imana family shaka kwifasha ikimara izokora kuri jewe icyo nzubahiriza ndashaka kubyuka bitonde yavuze ati ewana igite muhebe muga ntiwibaza kweshuwa mu ubundi bwanje jewe nka jewe mu byumviro by'iwanje byo kumuheba ko narimbye waiting kubwiwe Ndeva igete rakunzwe gose igete kido uri warabonye rushije abandi bakobwa bose nigiki cyatuma umufukamira ukemera ugatukwa ko beteze kabanyinshi ngo uratesheje agaciro abahungu vraiment igete nasaje imbabazi ariko gusa ari ikintu kiri kirenze ushobora kwivuga nimba atari ba kuri we ndaza ko mvuze ngo namaso kiza ko umuntu ubwe ngo yana nkunda amaso yawe amaso se none yagira akabazo akagira ashobora kumeneka je umunzu munda mukunda kujya nyera
nkawe mubuya Imana yompindurire ngo diwa cyo mu makwanya igare ikundira ujya nyende gukunda umuntu iyo ukunze umuntu ntukamubwire ngo ndagukunda nk'amaso ngukunda ngibingo yawe kunda nyine kujya nyine ari wese cende mukunze wese niko na umva waiting nanye ndimubwira namubwiye ati sinzi bavyo baciye ngo bibi abahungu bahuye nabo ibyo sinzi byagaciro nzagaciro urukundo zo mukundi cyo gihe kwa ko ufise umutima n'inyuma y'imyaka 10 nzangu ukunda bisigura yuko jewe from the leg kuva kukuguru kushika hejuru nta na kimwe je ngaya naco wakigayitse kuje kuri ciza. Wow. Wowe uvuga uti naho kumva ati nubari muri love kumuheba ibyo ntibikuraba bizogumukomba. Oya nikigoko cy'Imana yavuze Imana nubiyo mpindura mutega bati ewa ujya mukobwa ngoma kwa nigaro no munsi cenda muguhaye niyo shaka mukunda eka mpindura nyene nduze self cyo biravuga ati ujya je bujya ndabakunda kurimbira je ubusinge muri waiting reka kurimbira base love connection. Wabuje kreya shaka cyangwa ucubanda ijya igete nye love connection irahari twese ego ubuye vreba urahitinze kukintu kijaye n'imitobo umuntu atera imitoma gose na urabizi shaje mbona ndagerageza uriyemera aho ugeze vraiment je kubwanje sinova ko ndwambira ariko ndagerageza uko nshoboye nkakora nyine ibikorwa byo gufasha abantu nka jewe abasore nka jewe n'inkumi nka wewe kugira babijemo neza nta kindi tuzoze kwiga rero twigisha hari ibintu urafise ibintu byinshi turu indimbi irahari urayumviriza guco ibikuyemo gusa please ntuzogere kwibwira umusore umubeshe zimubwire ariko ubura ko biri serious sibyo none byo sawa tusabe uducishizeho akaririmbo waririmbira igete uvuga sante twankana uje kwagana si urahatswe rero mwenda sante igete niba bikoze oya ni igete Jenda bizurondegwa na benshi beba no amaheri miduga n'ibindi byose barafise Jenda bizurondegwa na benshi beba no amaheri miduga n'ibindi byose barabifise Jefise umutima iryo tunga mfise kuko ni nyuma y'imyaka 10 nzoba nkigukunda mbaye nkihari I'll be waiting kugeza umpaye lover from your heart Katugize ngakora yuko tubandanije byava bingora iraryoshe gose asante sana irandyoye cyane naguye yandenze wawe ko nanje nagumye mbujo nata sinzi gutanga gusa nabonye iri romantique gose oh merci beaucoup iraryoshe mama urakoze ndagushimiye asante sana reka tugushimire rero umwanya mwiza waduhaye uraturirimbiye abari bose biriko muradukurikirana vraiment mwawe ko tagira niganyo kiryoshe cyane diwane yubahwe asante sana ubwiye iki abakunzi ba Woba TV n'abandi bose bariko baradukurikira abakunzi bacu baza ko nabwiye yuko bari kuri Iteka Music nanye nicaye ariko ni kuri YouTube yacu ni Iteka Music no hari waiting na love connection kuba waitinze bigakunda bacumviriza love connection ariko nabo bitarakunda ushaka kwimviriza ati nibyakunda je ndategekanya kuca ndayumviriza hanyuma D1 afise page yiwe yitwa D1 kabiri ni D1257 wandika D akanwa karambitse 1 kibe majambo amukeneza kabiri 5 ukacimukurikirana kuri page yiwe message arayishura neza muraganira kuko ashaka family ikwiye nibaza ko nta kindi kirenze cyo kuri Instagram nuko nyene ndabashimiye mwakoze kuza kudukurikirana nako kuduha ikiganiro kuri Iteka Music mari bazagira cyane yego okay mwakoze cyane abadukurikiranye turabashimiye tubibutsa mukore subscribe like share mutibagira comment turabakunda cyane mwobawe gose Wemeye kuzombera kabana zitwaza mu busaza bwanje dosazane nawe imani yazatire Ako wemeye kuzombera kabana zitwaza mu busaza bwanje dosazane nawe imani yazatire umutima wawe usimbaguritse ndabimenya dufise love connection dufise love connection merci beaucoup